Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro vya télévision Isanganiro kaze ni wamanya wo kubashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi amakuru y'uno munsi nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Uguteza imbere ubuhinga bwo kuvomera mu mirima ngo ni kimwe mu byofasha mu kugwiza umwimbu w'ibitegwa ibintu byashikirijwe mu nama rukokoma yerekeye iterambere ry'igihugu yabaye kuri uyu wa kane. Iyo nama muri iyo nama rero umukuru w'igihugu mu kuyugurura kubwiwe akaba yavuze ko umushinge w'iterambere ari intwaro ibereye. Ibinogo bitwara imicafu hano mu gisagara ca Bujumbura byari bimaze iminsi biteza amasanganya mu bice bimwe byaramaze kuzibirwa ibishimisha abanyagisagara ca Bujumbura ngo kuko amasanganya agiye kugabanuka ariko bakagira ko basaba yuko no mu bindi bice bitarakorwa ivyo binogo byoheza bikazibirwa. Mukanya ni nkuri mwimwe ukwayo. Reka twongere tubaha ikaze mw'idonido ryano makuru. Intwaro ibereye ngo niwo mushinge w'iterambere ibintu byashikirijwe n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye hari mu kugurura inama rukokoma yerekeye iterambere ry'igihugu hari kuri uyu wa kane. Muri iyo nama Evariste Ndayishimiye akaba yanahamagarira bayitavye gutanga ivyumviro kugira igihugu gishobore gushika ku iterambere. Ikindi yamenyesheje nuko ngo mu mwaka uza hazoba ukwirimbura kugira barabe ko ivyo bavuganye bamaze kubishikako. La bonne gouvernance de par ses colorés. Intwari ibereye nibikomokako niwo mushinge w'iterambere kuko ijana n'itunganywa ryiza ry'ubutunzi bw'igihugu harimwo n'abantu kugena abantu mu bibanza hisunzwe ubushobozi bafise. Twihweje inyifato ya bamwe mu bakozi bakuru ba leta n'ababegereye ndubahutse kuvuga ko ari bake bakunda igihugu. Ubwizigirwa no kugendera ingingo biracahaze muri bo. Kuri bamwe akaryo kabonetse barahemukira igihugu. Mu gihe rero ibintu vyogumuko gushika ku iterambere biracari kure nk'ukwezi kuko leta niyifatiye ya mbere mu iterambere ry'igihugu ibicishije ku bakozi bayo à travers ces cadres. Il y a aussi d'autres mots qui viennent souvent qui sont en vogue. Hari ikindi kintu gisinzikaje igihugu ijambo umugira neza aho abantu usanga hagukora birigwa bateza amaboko ataco bahiminwe barindiriye amashira hamwe abaha imfashanyo zabizi ibikoresho canke amafaranga. Ivyo mpejeje kuvuga rero biri mu bituma ubukene bwiyongera. Nta nkeka rero ku inama igira kabiri kuvyerekeye iterambere ry'igihugu azoba akaryo keza ko kurimbura ibizoba vyakozwe bizova mu vyiyumviro by'abari muri iyi nama ntibagiye abadufasha mu vy'iterambere ry'igihugu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye akaba yari kwasubirwamo mu rurimi rw'ikirundi na mugenzi wacu Armel Mutore. Uguteza imbere ubuhinga bwo kuvomera imirima ngo ni kimwe mu vyotuma umwimbo w'uburimyi wiyongera. Yindi mwe mu nyishu zatanzwe muri iyo nama rukokoma nyene yo kurabira hamwe ibijanye n'iterambere ry'igihugu. Ikindi ngo co kurabira hafi nuko amafaranga ava mu bigurishwa hanze aheza akinjira mu gihugu. Ni nkuru ya Armel Mutore. Iterambere ry'igihugu ryoca mu kugwiza umwimbu mu gisata c'uburimyi. Salvatore Kaboneka umuhinga mu vy'uburimyi akavuga ko hakenewe kugwiza ubuhinga bwo kuvomera imirima. Nous avons un réseau d'irrigation énormément parlé de 1 million d'hectares. Dufise umumiliyoni w'amahegitari y'amatongo ashobora kuvomerwa ibice 25 kwijana mu biyaya ibice hafi 50 mu misozi migufi ibindi bice ahandi. Uyo n'umutaho ukomeye dutegerezwa gukamisha. Muri Mparambo niho honyene hakoreshwa ubuhinga bwo kuvomera kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 960. Ikindi gikenewe n'ukwegeranya amazi y'imvura agafasha kuvomera imirima yo ku misozi. Ibitegwa vyera n'ingoga ariko vy'agaciro. Nukuyumvira n'ubundi buryo bwo kuvomera hakoreshejwe amapompo akoreshwa n'amazutu, essence canke imishwarara y'izuba. Soit amazutu, soit essence ou même pompe solaire. Ugushora hanze biri mu vyotuma igihugu gitera imbere. Leonce Ndikumana umuhinga mu vy'ubutunzi
akaba n'umwigisha mu makaminuza muri leta zunze ubumwe za Amerika yitavye iyo nama ku vy'iterambere ry'igihugu akoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi agasaba leta gucungera ko amahera avuye mu vy'igihugu cashoye hanze agaruka mu gihugu koko. Bavuze bati wiza ivyo mushora hanze ego ni vyiza mugabo tora uburyo bwo kurimbura nimba amahera mva makungu ava muri urwo rudandaza yinjira mu banki y'igihugu BRB koko. Ikindi naco nshimikirako nuko ayo mahera mva makungu yoguma mu mabanki ntaje mu minwe canke mu masaho y'abantu. Ukurihana mu rudandaza ndengambibe bigaca muri ayo mabanki nyene. Ivyo vyotuma ingorane zitari nke zigabanuka muri ico gisata. Postendi Kumana arongoye ishirahamwe Parsem ihamagarira abarundi guhindura ingendo wakabona ko iterambere ryoca mu gukangurira abanyagihugu kwitaho kubaza no kuraba ko abatwara bashira mu ngira ivyo biyemeje. Il faut vraiment la gestion des ressources humaines. Harakenewe ko abatwara baba babishoboye bafise ubumenyi bukwiye. Ikindi cyo gushimikira ko no gushira imbere umuco wo kubaza abatware ko ivyo biyemeje babishitseko. Ivyo bica mu kwigisha abanyagihugu kubaza ababatwara uko bariko barashira mu ngiro imigambi biyemeje. Harakwiye kugwanywa ka mwana wa mama mu itangwa ry'amasoko ya leta. Igihugu ntigishobora gutera imbere igisata c'amasoko ya leta kidakorera ku mugaragaro. Le secteur des marchés publics n'est pas bien assaini. Iyo nama idasanzwe ku vyerekeye iterambere ry'igihugu yatanguye kuri uyu wa 4 ikaba yarangiye kuri uyu wa 5. Tubandanye nano makuru mu gisata cy'inyubako rusangi abanyagihugu baba mu gisagara ca Bujumbura baranezerwa no kubona ibinogo bitwara imicafu vyahora bitazibiye ndetse biteza n'amasanganya ubu vyarazibiwe mu bice bimwe bimwe. Abanyagihugu bagasaba kandi ko aho hacibonekeza ibinogo nk'ivyo bitazibiye ko naho nyene hokogwa ibikorwa nk'ivyo. Ni nkuru ya Nicole Neninahazwe. Hari nk'isazine aho twatembera mu mabarabara atandukanye mu gisagara ca Bujumbura uravyahoze ibinogo bidafuriwe hafi y'inyubakwa Ore du Golf iri kwibarabara bitiriye Melchior Ndadaye usanga ivyo binogo vyose bifutse ibitahoruko nk'uko no munyegihugu abisigura. Iri barabara mubona cyari ifise ibinogo vyari hagati mu barabara byari biduteye ingorane. Hari ikinogo cyaraho imbere yaha musanze turi. Ico kinogo iyo imvura iguye caca kiduza amazi akacaca mu ibarabara hagati. Ico gihe imodoka zaba ziriko zirarengana ntizashobora kubona ko hari kinogo. Mu gihe umushoferi atahazi yashika kubitamwe imodokari hari nizashobora kugwa mu ryakanivu yo hepfo canke zigashobora kugongana mu buryo bwo kubisirikana. Andi twaciye nko kwibarabara riva kwihinguriro Afritextile rija kuri Shanik no muri quartier ya kabiri iri muri zone Ngagara commune Ntahangwa usanga hahoze ivyo binogo hose hameze neza ubu bishimwa n'abanyagihugu barangurira y'imirimo. Byo mbona ko hose barabizibiye hameze neza ko nibarabara baza bararisibiyemwo n'utunogo twinshi bari twarononekaye mbona barahazibiwe ni heza cyane kandi turanezerewe. Imodokari zigenda neza nta sanganya rindi tuzarasubira kubona ari habera na modokari zirasubira kuhagonganira ubu zihaca zimeze neza. Naho biruko abanyagihugu bagasaba ko aho hose ho bahibonekeza ibinogo mu mabarabara ko vyokogwa kuneza y'uruja n'uruza. Dushimire Nicole Ninahazwe. Tubandanye nano makuru ukumenyesha ibiriko birakogwa hamwe no gushira habona ibimaze kurangurwa nimwe mu mpenyanyuro nshasha iri mu mugambi w'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'andi makungu mu ntumbero yo kugwanya igiturire muri ubwo bushikiranganje. Ibintu byashikirijwe na Jean-Claude Bizimana n'umuhinga yashikirije icigwa kubijanye n'uwo mugambi mushasha w'ubwo bushikiranganje hakaba hari mu ruganda rwo kuri uyu wa 5. Ubwo bushikiranganje ubwa mbere nta mugambi bari bafise w'intwari bereye no kugwanya ibiturire bahari. Mugabo hariho ayandi mategeko ayo kugwanya ibiturire mugabo iryo tegeko rijanye n'umugambi nyamukuru wa leta w'iterambere hamwe na politike y'igihugu yo kugomeza intwari bereye no kugwanya igiturire icyo nta ryahari. Rero nuwigira bisunge amategeko ya leta basanzwe ubushikiranganje burimo kandi ugire nk'ubundi bushikiranganje mu gushira mu ngiro ingingo y'umukuru w'igihugu yuko hoba ipolitiki yo kugwanya igiturire no kubeza intwari bereye mu bushikiranganje bwo bwose. Impinyanyiro nshasha zirimwo nuko
hategerezwa kubaho ibikorwa vya leta mu bushikiranganji byisunga intwari bereye. Hama ivyo bikorwa vya leta byisunga intwari bereye kandi bigashikira abanyagihugu mu kubamenyesha biba biko birakogwa. Icya kabiri harakenewe yuko mu bushikiranganji ico twita transparence biriko biraba, hanyuma bagaheza bakanamenyesha ibiba mu gifaransa bavyita devoir de transparence et de redevabilité. Bakamenya yuko ivyo bakora batabikora kugira babinyegeze mugabo bikora kugira abantu babibone. Hama icya gatatu harakenewe yuko ubushikiranganji bujejwe imigenderanire n'andi makungu buba ubushikiranganji koko bujanye n'ibihe mu kuronka inyubakwa nziza hanyuma no gukoresha ubuhinga bwa none cyo bita teise. Hama icya gatatu muri ubwo bushikiranganji nyene harakenewe yuko hajaho politiki nshasha ijanye n'ingendo ya leta n'ingendo y'umukuru w'igihugu mu rwanya igiturire no mu rwanya isesagura ry'amatungo ya leta. Ibintu bitatu nivyo vyokorwa cyane cyane. Icya mbere ni uko haba ubushake bw'abatwara urwego gutwara ministeri ubushikiranganji. Icya kabiri nuko baho uburyo. Icya gatatu nuko boza barisuzuma ku mwanya bakongera bagakurikirana uko ibikorwa biko birakora. Mu kurangiza ano makuru dukubitire mu makungu aho umushikiranganje wa mbere w'igihugu c'Ubuhinde yahagaritse amategeko atatu yariko arazana impinduka mu gisata c'uburimyi ni nyuma y'umwaka urenga abarimyi bariko bakora imyiyerekano. Amakuru dukesha ikinyamakuru France 24 akavuga ko ari ubwa mbere uwo mushikiranganje yisubirako ku ngingo yafashe. Jean de Dieu irakoze. Rétropédalage de Narendra Modi. Umushikiranganje wa mbere w'Ubuhindi Narendra Modi yisubiye ko amenyesha ko amahinduka yatumye abanyagihugu bamara amezi 12 bamwiyamiriza ahagaritswe. Uno munsi ndasavye imbabazi abarimyi, mudutunge musubire iwanyu mu ndimiro zanyu, murabe imiryango, dutangure bishasha. Retrouvez vos familles. Ayo mahinduka mu burimyi yari yatowe mu kwezi kw'icenda mu mwaka wa 2020. Intumbero yayo kwa ruguha uruhusha abarimyi kugurisha umwimbu ku baguzi bihitiyemwo atari mu masoko agenzurwa na leta ibitagirira akarusha abarimyi bato bato. Kuri bo ngo ukugurisha ku masoko manini vyatuma ibiciro biduga kugira bashobore guhiganywa. Ayo mahinduka agitogwa imyiyerekano ikaze yaratangujwe, abanyagihugu birimizi bakaba bari bamaze amezi 2 bagandagaje aho igisagara ca New Delhi gisohokera. Amaduka manini n'amashirahamwe azotuma ibikorwa vyacu vy'abarimyi bato bihagarara ducika abakozi gusa. Abarimyi bo mu Buhindi babeshejeho ibice 70 vy'abanyagihugu abarenga imiliyoni 9. Naho imyiyerekano yari yacureshe muri aya mezi aheze, imyiyerekano myinshi yari yitezwe mu minsi iza iranga umwaka uheze imyiyerekano itanguye. Tugushimire nawe Jean de Dieu irakoze. Nino kuri iyi nkuru rero tuje turangiriza ko amakuru y'uno munsi. Reka nshimire mwebwe mwese mwafasha kanya kuko yakurikira. Abandi nshimiye ni bagenzanje bo mu ruganda rwa radio télévision Isanganiro bamfashije kuyatororokanya. Anje ndabifurize kubandanya mugira ibihe vyiza na televiziyo yanyu, télévision Isanganiro.